2022 hapfuye intore imbere n'inyuma yaho hapfuye intore bagiye badasamvye bagiye mazima yongo bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko. Turazi ko muri benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishiramwe ryanyu Renape Burundi rikabicisha kuri radio isanzwe yikukiye ariyo Radio Réveil la Voix de la Justice. Eka tubaye ikaze kandi mu kiganiro kidasanzwe. Ikiganiro ca mbere dukoze ku buryo bw'amasanamu ku nshuro ya mbere. Mu kiganiro kidasanzwe aho tuza kugaruka uno munsi ku kijanye n'umunsi mukuru abarundi bakunze guhimbaza ku igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe. Igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe, abarundi baribuka amasezerano yasinywe hagati y'abarundi ubwabo, aho igihugu c'u Burundi cari kimaze igihe kininiya kiri mu bibazo bitandukanye. Igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991 akaba ariho ayo masezerano yateweko igikumu. Amasezerano yaraje aje nkayaje gusubiza ibintu mu buryo mu gihe abarundi bari bamaze igihe kitari gito bari mu bibazo bitandukanye harimo n'injyane z'amoko. Uburundi abatabuzi bwagiye buraca mu bibazo bitandukanye, aho karigungura mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972, igihumbi kimwe amajana 1973 hemejwe ko mu gihugu c'u Burundi habaye icago ku Burundi, haba mahano Uburundi bugwa muceyi cuko abarundi bivugwa yuko habaye igikorwa cy'onyabwoko ku bwoko bw'abahutu. Ivyo vyaranemejwe imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka bikoranye mu Kigobe ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021. Niryo genekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe tugiye kugarukako uko haciye imisi ibiri yonyene abarundi baheruka kwibuka ayo masezerano. Bavuga yuko amasezerano yasubije abarundi hamwe. Abarundi batari bake bari mu mihingo itandukanye y'isi bakaba batayahurizako uko bafise uko bayabona bakurikije ivyagiye birashika mu gihugu c'u Burundi, haba imbere yuko ayo masezerano asinywa ndetse n'inyuma y'ayo masezerano amaze gusinywa. Muri iki kiganiro twabarondereye abatumire bashika kuri batatu musanzwe mubazi ku buryo bw'amajwi. Uno munsi murashobora kubibonera ku buryo bw'amasanamu. Uwa mbere ni Frédéric Nzeyimana sanzwe arongoye urunani rw'abacika cumu Collectif International des Survivants du Génocide de 1972 avant et après. Wa kabiri akaba ari Madame Space Caritas Meya asanzwe aharanira agateka kazina muntu ndetse n'ubutungane kuri bose. Wa gatatu akaba ari Glorieuse Nsengimana asanzwe ari umwe mu bakozwe ko nawe nyene n'amahano yagiye arashikira Uburundi. Bimenye ubizirikane, bimenye ubitsike, bimenye ubizirikane, bimenye ubizirikane. Tugiriye ko mu gihugu gisahira, reka tubahe akajambo bashoye kubidondora mumenye abo duteramanye abaribo. Reka duhere kwa Frédéric Nzeyimana. Frédéric Nzeyimana tukuramutse, tuguhe n'ikaze muri kino kiganiro ndetse ugire ko widondora abe mu baratwumviriza ntabuze abo bishobora kuba buba bwa mbere babumvise mu biganiro dutunganya. Jambo ni gwanyu.
Babaramukije mwese bariko baratwumviriza kuri radio RENAP rw'ubutungane. Nitwa Nzeyimana Frederic mu gihugu ca Canada, umuhungu nkunda kwivuga mu izina rya papa, umuhungu wo kwa Ndimana Terensiyo yishwe mu 72 mw'ihonyabwoko ry'abahutu, nkaba nserukira n'urunani rw'abacikacumu abakuzwe ko n'ihonyabwoko n'ayo mahonyabwoko yose y'abahutu tuvuga ngo 72 imbere n'inyuma yaho. Nkaba nezerewe no munsi, sinovuga ngo ndanezerewe cyane cyane, ego ndanezerewe nuko mfise aka kanya ko kugira ico mvuze, ico nibaza ko ibi vyitwa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ingene Uburundi bwama bwunamira ikintu jewe nzi ko ari ikintu kibi cyane, nkuko nza kubivuga mu bikurikira. Urakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze. Reka dusimbize gatoya duhe ijambo Madame Space Caritas Meya mu gihugu c'Ubudagi. Madame Space Caritas Meya, murashobora kwidondora abarimwo baradukurikirana, ndetse tunagire ko tunabaramutsa tunabaha n'ikaze. Ndabaramukije Prof Deo, urakoze kumpa ijambo. Je ndi Maya Space Caritas, nkaba ndi ngaha mu gihugu c'Ubudagi, ndahamaze igihe, nkaba naje nshikiwe n'ivyago vyo mu gihugu c'Uburundi, hanyuma ubu nkaba nezerejwe nuko mumpaye aka kanya ko kugira ico mvuze kw'ijambo ku kijanye uyu munsi bahimbaza ngo wagenewe kwibuka ubumwe ngo bw'abarundi. Nkaba nshimye kandi yuko dushobora gusangira ikiganiro n'abandi, nkaba ndamukije nabo bose bariko baradukurikirana muri iki kiganiro. Nkaba ngejeje ngaho, turi kumwe mu kiganiro. Murakoze. Murakoze cyane kuri uwo mwidondoro utanze Madame Space Caritas Meya. Muri iki kiganiro kandi nkuko tubibabwiye turi kumwe na Madame Gloriose Nsengimana, akaba asanzwe atuye mu gihugu ca Canada. Reka tumuramutse, tumikaze mu kiganiro, ndetse tunamusabe yidondore abariko baradukurikirana, ntabuze abo bwo bubaye bwa mbere bamwumvise mu kiganiro. Jambo ni gwanyu Madame Gloriose. Murakoze, ndabaramukije mwebwe mwateguye iki kiganiro, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Hama nkuko mwabivuze nitwa Nsengimana Gloriose, hanyuma nkaba ndi imfuvyi 72, nkaba nkunda kuvugira imfuvyi n'abapfakazi. Hama uno munsi nkaba afise ico nifuza gushikiriza ku vyerekeye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Murakoze. Murakoze cyane. Nanje ndemesheje kino kiganiro nkuko mwamaze kuvyumva. Mwe musanzwe munzi ku buryo bw'amajwi. Uyu munsi murashobora kundaba live. Ni Prophet Deo Munezero ku bwa RENAP Burundi, musangwe ikaze. Tugiriye ko nk'umugi w'igisahira, igenekerezo rya 5 ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe, Uburundi burahimbaza umunsi bise yuko ari umunsi w'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Nkuko tubibabwiye, abarundi batari bake barafise uko bakira uwo munsi mukuru uhimbazwa igenekerezo rya 5 ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe. Frederic Nzeyimana, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yasinywe ku igenekerezo rya 5 umwaka ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991, hari nyuma y'igihe gito habaye ubwicanyi bw'Intega n'Amarangara. Inyuma y'ayo masezerano nyene twibutsa yuko igenekerezo rya 21 ukwezi kwa 10 umwaka w'1993, inyuma y'imyaka 2 gusa hagandaguwe umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abarundi. Uwo nawe suyundi ni nyakwigendera Melchior Ndadaye. Sinuwo gusa kuko igenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1994 honge hagandagurwa uwundi mu president. Uwo nawe suyundi ni Cipriano Ntaryamira. Ayo masezerano
abandanya yibukwa mu gihe kwigerekezo rya 20 ukwezi kwa 12 nkuko twamaze kubishikiriza mu mwaka wa 2021 hemejwe mu nama nshinga mateka yuko mu mwaka wa 1972 umwaka wa 1973 mu gihugu cy'u Burundi hakozwe ihunyabwoko ku bwoko bw'abahutu. Frederic Nzeyimana, uyu munsi iyo ubonye abarundi baja hamwe bakavuga bati tugira tuwunamire ayo masezerano y'umwe bw'abarundi, hari kiri ikibazo cy'onyabwoko no munsi kitaratorega inyishu, mwe muvyakira gute mu binsiguriye? Ijambo ni gwanyu. Urakoze kuntumbereza kwico kibazo. Mbonye baninahaza bakunama bagafatana amaboko bagatamba bitwa ko baninahaza ubumwe bw'abarundi, jewe n'abandi benshi twakozwe ko niho nyabwoko tuvyakirana agahinda kenshi, tuvyakira nabi gose kandi agomba abantu bavyumve. Muga turashobora no kubisigura igituma tuvyakira nabi, kuko ububeshi butagira uko bungana mu gihugu cacu. Ububeshi nk'umuhinga mu vyigwa vya anthropology nagumye ndondera kuraba ingene noshobora kubisigura, nsanga birafise izina ibi bakora vyitwa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi baninahaza. Muri anthropology bavyita memoricide. Memoricide nayo ni igice ca genocide, bavuga ni igihe uwakoze ihonyabwoko agerageza kukuyovya mu bwenge akakujana mu bindi bintu kugira nyine ntubaze ivyo yagukoreye, bavyita memoricide. Izo rero zarabaye zarakoreshejwe ahantu henshi, naho rero naciye nsanga mu Burundi zarabaye. Memoricide zarakoreshejwe mu mapolitike yo mu Bagiriki kuri Macedoine. Memoricide zarakoreshejwe cyane cyane muri Amerika ku Bahindi no ku birabure. Apana imwe gusa, nyinshi gose amapolitike yo gutikiza abantu mu nyuma gacu ugomba gufuta kugira ngo ntihagira amenya ikintu na kimwe cyuko cabaye. Nivyo rero uko je niko ndabibona. Buyoya, intwaro ya Perezida Buyoya yabizanye, njambereza ngaho agace ka mbere. Intwaro ya Perezida Buyoya yitwa ko ariyo yatuzanye muri aya masezerano, yari ihejeje gutikiza abantu bo muri Ntega na Marangara, abahutu. Hanyuma iki tugarukana ngo mu masezerano y'Uburundi citwa kwico kibazo cahe ivyari byose byaheze. Ico no mwuma ko abantu bumva ni hagira umuntu ambwira kuva amasezerano asinywe ikintu leta y'u Burundi yariyo yose yoba yarakoreye umuryango canke imiryango y'abahutu yatikijwe muri Ntega Marangara, tana kimwe cigeze gikorerwa umuntu numwe. Aho rero sinze kuvuga abari batikijwe imbere ya 91, twongere tuje duharura abazotikizwa nkuko mwabivuze inyuma y'amasezerano yasinywe imyaka 2 ba Melchior Ndadaye n'abahutu batagira uko bangana. Ku shure kaminuza mu 95 abanyeshuri babahima bica abandi banyeshuri bakabata mu mawese turi mu bumwe bw'abarundi. Urumva agahinda kenshi kubona igihugu cyacu tukijya kubesha imbona nkubone, abantu bakunanira ibintu bakavuga ibisabisho by'ibinyoma gusa muri ubwo buryo bwitwa bwa memoricide. Urakoze cyane Frederic Nzeyimana kuri iyo intervention utanze. Reka dusimbize gatoya tuje kwa Madame Space Caritas Meya mu gihugu cy'Ubudagi. Madame Space Caritas Meya, mwibaza yuko uyu munsi wibukwa n'abarundi ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa 2 uko umwaka utashe, mwakira gute? Bavuga yuko ari kwibuka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Gira akajambo mushikirije. Murakoze kandi kumpa ijambo. Jewe mpereye honyene kubona uwo munsi waratowe, kuko ngo baratoye ngo ubumwe bw'abarundi, cari nk'igitsure kuko ntibatora bidegemvya. Hari haheje nkuko wo turi kumwe mu kiganiro Frederic yaje kubivuga, hari haheje guhonywa abantu. Hanyuma
gutora wamenga ni nk'igitsure kuko nta bundi buryo bwari buhari kuko intwaro yari yiganjemwo ubwoko bumwe ivyakorwa byose vyategerezwa kuja kuri ubwo bwoko kuko nibo novuga yuko bagaba bakaganza intwaro ya ryogora duhura hanyuma kandi mu nyuma yaho harabaye n'ubundi n'irindi honyabwoko niko nobivuga kuko hasubiye kugomba kwicwa abantu bamwe nyene b'abahutu mu 1991 barisha abantu mu gisagara c'Ibujumbura Imana irakinga ntivyabaye birebire nk'ivyo vy'inani canke vy'irindwi na kabiri mugana naho nyene barasubiye guhonya abantu Karundura rero naho 93 baciye n'uwo batoye turiko turizigira tuti ubu ungira ngo ubumwe bugiye kurama baca bica n'uwo abarundi bitoreye mu matora mu matora y'igihugu cose bamaze ku demokarasi bagira ati ugiye kurama baca baramwica rero birababaje kumva uyu munsi wagumyeho ku bwanje nibaza yuko hanagurwa uwo munsi ntusubire no kwibukwa bakarondera ikindi gihe nyabuna n'imiburiburi bavuga ati aha ubumwe bwari butanguye kuboneka kuza kuko urabona mu nyuma haraciye haba ikintu novuga cuko abarundi bavuga bati aha nta mahoro ahari ngo tuje mu bintu vyo kwigwanira turondera amahoro y'ukuri nkumbure kuva ico gihe aho niho boshobora gushinga umunsi bakavuga bati hariho abagwaniye gushika aho binjira mu bandi bakarondera kunywana vy'ukuri naho vyoba bitararama mugabo umuntu ashaka kuvuga ati iyo ntambwe yarabonetse nuko rero niko novuga hanyuma bagatanga umunsi wo kwibuka tukaza turibuka abo bantu twahise kugira ngo kuko ibyabaye ntibihera banza tukibuka ibyabaye hakaba n'ababikoze bavyemanga ku mugaragaro hanyuma tukabona kunywana vy'ukuri tubona ko nabo nyene bafise no gushaka ko kunywana n'abandi abatari muri vyo nabo bakadufasha kugira ngo tunywane vy'ukuri kandi igitigiri kiboneka atari ivyo vyo kwikurayo hama rero tukabona kunywana uwo munsi ukaboneka nivyo noba ndashikiriza kuko nsubiye inyuma n'uwo muntu yatwara ico gihe uwo mukuru w'igihugu yatwara ico gihe yaramaze kwagirwa nuko yamenje kuko ibihe vyose yagiye arica abantu abantu bagiye baricwa ntaco yigeze yerekana vy'ukuri ko ubwo bumwe buhari ngo anywanisha abantu noneho rero caramaze ko ico caha kumwagira yuko yamenje sinumva rero ico kimenyetso yazanye cyo kwemeza abantu ku nguvu kuko novuga ko ari ku nguvu ico gihe nta mwidegemvyo wari uhari nta bundi uburyo bwari buhari bw'uko bashobora kwanka ivyo bintu ndaye ndageza ngaho murakoze cyane kuri iyo nterano yawe reka tuje kwa Madame Gloriose nawe urafise uko wakira uwo munsi bita yuko ari umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi 91 ntabwo wari umwana turazi neza yuko no mu bagiye gutora wari urimo tubwira uwo munsi barimo barawibuka bavuga yuko ari umunsi w'ubumwe bw'abarundi twisunze ibyabaye inyuma ndetse n'imbere y'uwo munsi bita yuko ari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi mwe muvyakira gute uno munsi mu 2026 igenekerezo rya 5 ukwezi kwa kabiri abarundi bagiye hamwe bakavuga bati tumwe turibuka uwo munsi mukuru yuko ari umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi mwe muvyakira gute mu binsiguriye ijambo ni gwanyu Madame Gloriose.
murakoze kumpa ijambo nk'uko mumbajije ati umunsi mukuru umwe bw'abarundi mubona gute jewe n'umunsi ntigezemo agaciro gushika ubu kuko n'umunsi ntarabona igituma uriho kuko ndavye metodoloji bakoresheje mu gushiraho ayo masezerano wamenga ni metodoloji yo kugabangana ibibanza muri leta kuba ministre kuba directeur generale ibintu bisa n'ivyo mugabo abarundi sinibaza ko ikintu bari bakeneye kiriya gihe bari bakeneye ibibanza muri leta bari bakeneye ahubwo kubanza kumenya ukuri ku vyabaye hama bahejeje kumenya ukuri ku vyabaye bakamenya ababikoze bakamenya ninde yabikoze bamaze kumenya ababikoze bagaca bavuga bati none ababikoze habaye izihe ngaruka bagaca bavuga rero uti izo ngaruka rero zabaye n'ababikoze reka rero tugire tribunale ikimanza hama ivy'ingaruka nka jewe ndazi yuko hariho ibintu vyanyazwe hariho amafaranga wasanga yagiye bivye ku makonte ivyo byose rero bigaca batangura akavuga rero turaba bayatwaye turaba abanyaza mu z'abantu mutangure dusubize abakozwe ko n'izo ngaruka zabaye kubera ubumwe bw'abarundi butari buhari hanyuma rero ivyo byose biheze rero bakavuga bati rero twamenye ukuri twamenye ababikoze ubu rero dusaba ikigongwe kubo twabikoreye hakimonima yabazize iryo nyanga ry'ubumwe bw'abarundi jewe rero nkuko ndabibona ndavye n'ivyagiye birakurikira murabona yuko igituma ntanabiha n'agaciro murabona ko era bayeyembeje baravye yuko abarundi bakeneye ibiti mu ntwaro bakeneye kuba abategetsi ntibatagiye mu mizi y'ivyabaye nico gituma mubona vyaragarutse 91 barica abantu barica abantu baraja muri 93 barica umuperezida Melchior Ndadaye donc ibintu vyagiye biraba vyose birerekana yuko kubona abantu bashobora kuvuga ngo baragiye kugira urya munsi mukuru je ndabifata nk'agashinyaguro nk'imfuvyi kandi nkabanzi n'abapfakazi imbere abapfakazi n'imfuvyi bose nibaza yuko babifata nk'agashinyaguro je no bandagejeje ngaho murakoze urakoze cyane madame Gloriose kuri iyo ntererano yawe utanze uko ubona ibintu reka dusubire kwa Frederic Nzeyimana. Frederic Nzeyimana wavuze uko wakira uwo iryo genekerezo rya gatanu ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe we wibaza yuko ari giki cyategezwa gukogwa kugira abarundi muri rusangi bashobore kumva yuko hageze yuko iryo genekezo ryibukwa madame Space yavuze yuko tibo kwiyumvira irindi sango rigaragaza koko abarundi bari bamaze kunywana wibaze yuko ari giki cyategezwa gukogwa imbere yuko uwo munsi bita yuko ari uw'amasezerano y'umwe bw'abarundi uza urahimbazwa uko umwaka utashe ni giki wibaza yuko cyategezwa kuba cakozwe canke cyategezwa kuba carakoze ijambo ni gwanyu raba wa active micro yawe ntabwo iri active okay muze icyategezwa gukogwa nico cateye haba amasezerano y'umwe bw'abarundi no kuvuga ubumwe bw'abarundi bwariho ukaba bwari bwabomowe bwari bwabomotse uko buryo bwari bwabomotse nivyo byavuye bihabwa izina ko ryari ihonyabwoko ry'ubwoko y'abantu bo mu miryango y'ubwoko bw'abahutu bicwa nabo mu yindi miryango y'abatutsi nuko niko ubumwe bwabomowe n'iryo tikiza abahutu ugomba re kuba ku bumwe bw'abarundi kwari kugarukira abo batikizwa ubu hubatswe tuvuge icibutso c'ubumwe bw'abarundi muga nta cibutso c'abatikijwe kiriho ubumwe bw'abarundi buribukwa kandi
abatikijwe nta munsi bafise uko bibuka, nta n'umunsi n'umwe babavuga. Haba cane cane bagaca bavuga kuri uwo munsi, bavuga ngo yara injyane z'amoko y'abahutu n'abatutsi, ugaja bumva bakubwira hariho abatikijwe bagaca kubwira ngo ubwoko ntibwica ubundi, hica ubutegetsi bubi. Rero ngomba kubwira yuko ubwoko kw'isi burica ubundi, kuko turafise uburoro bwinshi bw'ubwoko bwica ubundi, ni navyo vyabaye mu Burundi. Nkoresha akarero kumvikana, intare zirica impene, ubwo ni ubwoko bw'intare burica ubwoko bw'impene, mugandi turabona impene ziza kwica ubwoko bw'intare. Ico ni cambe. Agacaba rero mugabo kugira ntumbereze cari gukorwa, reka mpereze nk'uko no bitumbereza ku mukuru w'igihugu nyene. Namubwire nti fata nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye se Barundi atwara Abarundi, yuko yiciwe se mu 72 akaba ubu yatawe tuvuge mu kipfuriro kimwe muri ya mafose commune cyo kunyambeho niyakiri urumva. Hanyuma ico gihe nyina wiwe baca baramutwara n'akazu se yari yarubatse tuvuge Bujumbura, ubu akaba ari hanze akirindiriye, tuvuge nka Mukanda yahoze bace batwara inzu ziwe zibiri akirindiriye hanze. Hanyuma hageze mu 1993 haragaruka ibyo kwa Ndadaye, bafata mushiki wa Varisito Ndayishimiye nk'uko babigize kuri Space Karita, nawe bagomba kumuhamba mu kuzimu ku Imana. Abo ari se yapfuye, ari nyina yatswa amazu, ari mushikiwe byagarutse bikongera bigakubita. Aho rero hariho nabi wabo bahavuye bahunga, ubu bakiri muri Tanzania. Uno munsi ari watwara igihugu akaca aja kunamira idarapo avuga ngo hariho ubumwe bw'Abarundi. Ibaze mu rugo iwabo uwo munsi baraninahaza canke bagira gute. Icari gukorwa mpereze ngaho nuko kugarukira izo ngo zatikijwe. Kimwe yategezwa kubanza gukora ni gusinya ivyo bamubwiye ko ryari ihonyabwoko, hanyuma aheje gusinya agaca agarukira abo bantu bose byagiye bitikiza. Ngibi byategerezwa gukorwa kugira ngo bubake ubumwe bw'Abarundi bwabomowe n'iryo tikiza abahutu. Urakoze cyane Madame Space, mu munota umwe we wibaza yuko ari giki cyategezwa gukorwa imbere yuko bunamira uwo munsi bita yuko ari umunsi wahariwe amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi? Jambo nigwanye mu munota umwe. Urakoze kandi kumpa ijambo. Jewe ico niyumvira cokorwa imbere yuko ayo masezerano y'ubumwe bw'Abarundi ashigwa mu ngiro canke bayakeza, nuko Abarundi, ndakunda ijambo Pasteur Mbayahaga akunda kuvuga ati kumva kababaro k'abandi. Urumva, nifuza yuko ababikoze n'ababibonye mu moko yose atandukanye ko batokwirengagiza ako kababaro kabo byashikiye, hanyuma bakifatanya n'ababuze mu kugira ngo bibuke uwo munsi, bakabishikiriza umukuru w'igihugu agatanga uwo munsi wo kwibuka. Tukagira umunsi wo kwibuka abo bantu twabuze kugira ngo ubwo bumwe burame, hanyuma tubone gukora ibitera imbere. Nta kuntu bamwe bofatwa nk'ibicibwa, abakoze amabi bibereye ngaho ataco binona. Ndadaye nawe yahora avuga ati nta mwana n'ikinono. Urumva, igihugu ni ca twese. Rero nuko bokubahiriza abo bantu babuze, bakabafata nk'Abarundi mu bandi bakabahoza. Murakoze. Urakoze cyane. Reka tuje kwa Madame Gloriose. Madame Gloriose, mu munota umwe mwe mwibaza yuko ari giki cyategezwa gukorwa imbere yuko Abarundi bibuka iryo genekerezo rya 5 ukwezi kwa kabiri ku mwaka utashe? Ijambo nigwanyu Madame Gloriose, mu munota umwe gusa. Murakoze.
nk'uko mubivuze jewe ku giti ciwanje n'umunsi nk'uko nabivuze n'umunsi naha agaciro nico gituma wohagarikwa leta igasohora itegeko yuko baba barahagaritse guhimbaza uwo munsi mukuru kugira ibintu byose severe yashize ahabona bibanze bigaragare kubera noneho tunaravye uwo yazanye uwo munsi mukuru umwe bw'abarundi yari Buyoya nawe murabona ivyo yakoze yarishe Ndadaye yarishe muri Ntegamarangara yagiye akora ibibi byose ku gihugu rero sinumva ingene umuntu yoza araja kunamira ibintu vyashinzwe n'umuntu yakoze ibara nico gituma je novuga nti uwo munsi nubanze ufutwe hanyuma abantu leta nk'uko severe yagaragaje ukuri hategerezwa rero kuvuga yuko ubu rero ko ukuri kwabonetse ko bavuga ko habaye genocide ubu rero leta nisabe ikigongwe abakorewe genocide hanyuma bace bagira no munima yo kwibuka abo bantu bahitanwe na genocide hama bahejeje gushinga munima bace batangura kandi batangure basubize ivyanyazwe aho rero niho hazoba hariko haraboneka ubumwe nyakuri nico gituma rero muri ivyo bintu byose bamaze kubikurikiza ivyo ndiko ndadondagura boca barondera iyindi tariki bagashinga iyindi tariki tuzoza turagira ubumwe mugabo izo ntambamyi zose zatunuje imfuvyi zatunuje abapfakazi zamaze kuva mu nzira murakoze urakoze cyane dusigaranye iminota itarenga 3 Frederic Nzeyimana dusozera ikiganiro akajambo kanyuma mwisegonde zitarenze 15 ugura mikro yawe irugaye ndagatumbereza ku mukuru w'igihugu Sebarundi nyene cyubahiro Varisito ndayishimiye afatire ngaha nyene kugira ngo baramubwiye yuko ubumwe bw'abarundi bwabomowe niho nyabwoko bikavugwa mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka irimo abahutu abatutsi abatwa n'abaganwa bose hamwe akaba yarase gusinya kugira ngo abantu barenganurwe ibyo twatumwiteze uno mwaka umunsi wo kwibukanya abantu niho yotegerejwe kuvuga iryo jambo ry'ubumwe bw'abarundi ariko arakora n'ikintu na kimwe cyo kwibuka abo bantu niho byo kumvikana neza urakoze cyane Madame Space akajambo kanyuma mu misegonde itarenze 10 akajambo kanyuma novuga no gusaba yuko iyi tariki bayibukira ko ubumwe bw'abarundi ko yohindurwa kuko ico gihe nta bumwe bwari buhari barabe ikindi gihe bawushireko hanyuma kandi bawuhashire ivyo vyose byatumye ubwo bumwe buhungabana bavyicariye hanyuma babishire mu buryo bavyigire umwanya wabyo babihe umwanya wabyo bavyige hanyuma babishire mu ngiro ihonyabwoko ryemerwe bashireho ikimenyetso hama babone gushiraho ubwo bumwe murakoze urakoze cyane Madame Glorieuse mu misegonde 10 akajambo kanyuma dusozera ikiganiro novuga yuko nkuko nari nabivuze yuko iyo tariki yova ku rutonde rw'iminsi mikuru hama tukazorondera iyindi tariki twese duhurizako novuga rero yuko kugira iyo ntuzeya iyo tariki banze gushingwa twobanza tukagarukira imfuvyi n'abapfakazi murakoze urakoze cyane dukengurukire mwebwe mwese mwitavye kino kiganiro duhereye kwa Frederic Nzeyimana Madame Space Caritas Meya ndetse na Glorieuse tubakengurukire cyane kuba mwatugamburukiye mwitaba ikiganiro twizera yuko n'ikindi gihe niyo twabakenera kubikora ko muzotugamburukira mukatwitaba murakoze dukengurukire mwe namwe mwese mwashoboye gukurikira kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera zaco tubabwiye yuko murabahizi
kuri mikro mwari kumwe na Prophet Deo Munezero. Ibiganiro nk'ibi bikaba bigiye kuza biratunganywa igihe cyose, numuhengeshanye kubandanya mudukurikirana, ndetse haba no ku mbuga dusanzwe dukorerako, haba kuri za YouTube, Facebook ndetse na za Twitter. Numuhengeshanye kugira subscribe ndetse munagire na partage y'ibiganiro tubatunganiriza. Murakoze. Murakoze namwe. Ichoche ichumenja Tukureko Iche ichakarandaranda Imfuvyi N'abapfakazi Baratwiciye Baratunyaze baratwomoye nta kitakozwe kugira ngo tuzimangane kutwitaba menja nukutujarira bene ntare dukureko ico ceri c'ubumenja kureko iche ichakarandaranda imfuvyi n'abapfakazi tumaze inusu y'ikinjana duturatura turataka tugatakamba bikabubusa kutwitaba menja nukutujarira Sebarundi kureko ico ceri c'ubumenja Tukureko ice ichakarandaranda Imfuvyi n'abapfakazi twakumiriwe mu kazi ka leta no mu mashuri twabayeho mu bukene no mu kagaye kutwitaba menja nukutujarira mana dusenga kureko ico ceri c'ubumenja Tukureko ice ichakarandaranda Imfuvyi n'abapfakazi ntitwagararije ntitwahemukiye umwami n'ingoma nta mategeko nta miziro twarenzeko kutwitaba menja nukutujarira Barundi mwese kureko ico ceri c'ubumenja Tukureko ice ichakarandaranda kuba imfuvyi n'ugushinyazi gashikura n'ugutuna bugatondera kuba umupfakazi n'ugukenyera zikaguma n'ukuba umugore mugabo twemeye vyinshi mugabo ubumenja tuzohemuka buhenutse
Cha Rastafari. Dukureko ico ceri c'ubumenja, dukureko iceri c'akarandaranda.